bitandukanye byinshi cyane kuva mu myaka myinshi Pajo Niyenze ego agira tubwire kuva amavuko ya Nziza Desire kugera ino saha ico Nziza Desire amaze kugera ko ndaguhaye ikaze namwiriwe Pajo Patrick niyo nkuru utubwire biographie yiwe. Biraza ku mama gajewe urakurikirana Michu Miracle kumpa kano karyo kugira ngo dufatanye bino birori byo gushira hagaragara ino ndirimbo nshasha y'amasanamu bise Mwiza. Wayise Mwiza ni nyeneyo araza kutubwira mu kanya gato impamvu yayise Mwiza n'amajambo kumbure arimo ni mu mpera ya kino gikorwa, ariko tubanze tumenye Nziza Desire wariwe. Nziza Desire yavutse mu 1978 hari tariki zitanu z'ukwezi kwa Gitugutu, no kuvuga ko ni mu kwezi kwa 10. Yatangiye umuziki mu myaka ya 1990 hari 1996 yarafite imyaka 24 yaratangura umuziki. Ico gihe ni yakoze ngo bishimwe nkuko yavyifuza, yahisemo guca atanguza umugwi bise Buja Boys, yari kumwe na murumuna wiwe ariwe Yamuremye Claude canke Dr Cloud n'undi mu DJ yitwa DJ Sean. Muri kino gihe yari mu gihugu ca Afrika y'Epfo, hari mu mwaka wa 1999. Ico gihe ntivyari byoroshe cyane, ariko barakoze nk'umugwi bamwe muri bo baravana. Murumuna wiwe mu mwaka wa 2000 acava mu gihugu cy'u Burundi aja mu gihugu ca Kenya ariwe Dr Cloud. Nziza sigara wenyene ahitamwe rero gutangura umuziki nka carrière solo ari wenyene. Mu album yiwe ya mbere yise No Koriki yarakunzwe ico gihe, yari ifite indirimbo yise Diane hari mu mwaka wa 2000. Album ya kabiri ukurikirana kabiri yagwise Mama, indirimbo yakunzwe cyane ico gihe mu mwaka wa 2003 yitwa Waje Gute. Album ya gatatu yayise Kula Kulipa hari mu mwaka wa 2005, indirimbo Kula Kulipa murayizi mwese ivyo ya amateka yakoze n'izina rya Nziza Desire ukuntu ryagiye rasubira gukundwa, indirimbo zose zirakundwa muri iyo myaka. Album igira kane yayise Imiringa yasohotse mu mwaka wa 2008. Ico gihe yaramaze umwaka ari muri Etazo Amerika. Ico gihe yaja muri Amerika ari mu mwaka wa 2007 tuza kugira ko mu kanya gato. Album ya gatanu yayise UN ishirahamwe mpuzamakungu ONU UN, indirimbo yise CPGL hano mu gisagara cya Bujumbura yaradushwayemo turayikunda hari mu mwaka wa 2011. Album ya gatandatu yayise Ibishimbo Ibiharage. Ibishimbo ni Kinyarwanda nivyo biharage nyene, yasohotse mu mwaka wa 2015 yayikoreye muri Etazo Amerika. Album ya yindwi nino album irimo zino ndirimbo ziriko zirasohoka muri kino gihe imwe yayise Iwanyu, indirimbo Murasa indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2020 mu mpera hari mu kwezi kwa 11. Iyo album yise Iwanyu yasohotse mu mwaka wa 2020. Muri makafise album zose hamwe ni indwi, nituzijyari yazoduha album y'umunani. Rero arubatse n'umufasha wiwe muri kino gihe, umufasha wiwe akaba akiswe n'amagara, ariko nibimuca intege kubandanya akora umuziki. Afise n'umwana yitwa Leila Nziza vyaranye canke yaronse imigisha yo kumuronka akiri mu muziki, akiri terakarisama. Yavyaranye n'undi muririmbyikazi mugenzi we azwi ku izina rya Natasha Lanoma Labamba. Amateka yiwe rero nayo ntiyakoze gusa umuziki ngo atamerurera ishirahamwe ryitwa African Chamber of Commerce riri muri Etazo Amerika ryaramuhaye agashimwe mu mwaka wa 2007, ariko katumye ava mu gihugu cy'u Burundi aja muri Etazo Amerika kugatora n'agashimwe yise Star Award yakarose mu mwaka wa 2007, bituma ahitamwo kwigumira hari yakwira ngo ubuzima bandanye neza n'iterambere ry'igihugu muri ry'umuziki n'umuryango ubashe gushikirwa n'abarundi kumbure bamenye byinshi n'izina ry'u Burundi rimenyekana. Yaragiye mu bitaramo byinshi hano mu gihugu cy'u Burundi
yarakoze mu giteramo ca PSI cyo kugwanya no gutuza umugera wa sida, yarakoze mu biteramo byo kugarukana amahoro mu gihugu cy'u Burundi 1994 na 6 n'indwi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarakoze ibiteramo mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Texas, yaragiye muri Canada, yaragiye mu Bubiligi, yaragiye muri Angleterre, amaze gukora ibiteramo mu Rwanda. Umuririmbyi afise izina rikomeye cyane hano mu Burundi no mu karere. Ayo niyo mateka muri make ya Nziza Desire. Mishu Miracle ugeze ariko tunamusaba ko iyo vyaguruka akaza hano imbere kugira ngo atwakirire abashitsi, anatubwire muri make imbere yuko turaba ino ndirimbo mwiza ihurikemo ibiki, yamutwaye uburyo bungana gute, yayikoreye mu Burundi, mu Rwanda canke yayikoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yamutwaye umwanya ungana gute. Muri make twakire Nziza Desire kuri stage atubwire muri make ibijanye n'ino ndirimbo. Umwanya gato tuko turamwakira tuyagana na Nziza Desire muri kulise yarambwiye ngo uno munsi ndaba nambaye ikirato cya serumu wallahi. Reka dushimire cyane Cedric Vongi aje gushika, Bitondo na Bitondina bamaze gushika, ndetse n'abandi bagenda batandukanye banyakubahwa benshi twubaha bariko barashika muri uno mwanya. Nziza Desire tugusaba uvyaguruke DJ tutiye kare afani ibyo mwiza. Oya frère, j'aimerais kubona avangu yayo ndamaze kubona mbere. En tout cas, John Elax yarakoze birashimwa, abantu bose baravuga ati ego. Nziza Desire tugusaba uvyaguruka huri mu cyubahiro cawe na ya Porto Vigo yambaye ashike hano kugira ngo atwereke. Silas Damara, big up to you. Nziza Desire, utwakirire. Tugere turabe indirimbo. Weka. What? Ubuzima bw'ubu bworoshye iyo ugize impamvu waheza kigwa.
abakunzi ba Isaac TV muri gwa rukundo nyene dusapotingane murabizi mudahari nta kintu kimwe twakwishoboza nta nicyo twakora ariko ndabizi ko murumvira so kuri micro ya Mico Centre tata behind camera Tuma Jokes turabakunda cyane ciao ciao Isaac TV. Oh.